twohaca kabisa abantu muri komera dukurikirana no munsi imugire anti ya munatwihanganire no munsi twabaye aranti amunsi twabaye aranti hari amakuru menshi tuza guca ko ariko igihe cy'isaha 3 ejo tuzoba tore tumeze neza ko nyine kwa gatano nibabizi ni fixtures nibabizi bihaga ariko ku munsi w'ejo hari amakuru nyene y'inyuma y'ibibuga bashaka kumva kwa kabiri kwa gatatu no kwa kane no kwa kane kwa mbere no kwa gatanu vrema batwihanganire bazoza barumva ngo FC Barcelona yahagaritse naka baze barumva ati Manchester City yahagaritse naka dusasangura uburyo ubundi bagarikanye nta niho siko tabundi buhinga rero saka no munsi equipe ya Real Madrid imbere uko ndabibutsa zose ziza kuba zihari barakina ku munsi wa Mungu Rayo Vallecano barabanziriza equipe yitwa FC Barcelona barakina saa 10 hazokina ahubwo Real Madrid azokina 17 ati Real Madrid rabanziriza do Frutos na isi Palazone kipi vuye kuyabona muri conference egizobatsinda kipi vuye kuyabona bamushira ko oya nababajije Derby Madrid none wabonye ico no kuta previous ku kibuga brother mu mikinine equipe ya Real Madrid bafite victoire ku kibuga equipe ya Real Madrid ihaze gutora kamanota 3 ikibuga cha Rayo Vallecano Real Madrid kubona kamanota 3 ngo babiheruka ngemanze ndakwereka uko citwa kwanza apere muhoza nabaradushiramwe amasana isi de Frutos ikipe y'abasazi sore banyaruka kabisa barakinira mu kibuga barakinira ku kibuga gifunganye brother ikibuga urumva bakubwira yuko nico kibuga ca mbere kingana n'ikibuga ca Baramafu ntabwo bingana mu myubakire ariko ubwo aho abafana baba bari canke batangurira kwicara naho abafana aba Baramafu aho batangurira kwicara ndetse n'aba Rayo Vallecano ndetse naho umukinyi abari nkiyo ugiye gutera corner byose nguri kurasubiza inyuma hajyanye no kuri itazi umukinyi gukora bayita ikibuga kiba cegereye neza cyane kandi cyane bayita Estadio do Vallecano sorry twa Patesis banako iyi bayita Derby Madrid uyumve Derby bwo bw'amahere classico equipe yitwa Rayo Vallecano mu rugo kandi ri Madrid ekipe sako mu cyaro sakari mu bibanza Vallecano uri kuyarura Vallecano ni Madrid mu muji haruguru mu munzu zerari iyo kwa Madrid babuze umucanwa baraja kurabura za gusaba ikibiriti ate mu dutizo turaba kubintu saka ekipe ya Real Madrid vuye ngo Vallecano iri he Vallecano ni ya 10 amanota 18 esa ekipe si nziza sibye nenda kubwiye kipi parve nakoza muri 10 za mbere muhoza perero technicien sante sana kabisa yo Vallecano sante sana tunganya ibintu sante sana na mutekinisya kiri muto abizi mutekinisya wa mbere muto mutekinisya w'imyaka mikabizi kandi cyane pe Apollo Stadio Vallecano kipi ya Rayo Vallecano baza kwakira kipi ya mu nkino zitanu ziherutse zitatu barazitsinze bafite defete zibiri na equipe aho jidemu zo muri La Liga si imwe yakandamiza kipe ya Barcelona inde Rayo Vallecano hayitsinze rero baraza ko bariko bakira kipe ya Real Madrid bona ko kipe ya Madrid ivuye gutakaza muri UEFA Champions League nabo muri conference bavuye kugirana gutsinda so ni Real de Madrid batakaje muri kwa ndavuga ngo kwa Liverpool kandi bongeye gutakaza mu bundi buryo bwo kuri tapis vert batakaje Franco Manstatuono batakaje kandi witwa Aurelien Tchouameni ino equipe yitwa Real de Madrid nivyo ni Derby Madrid ariko ni ya equipe bigaragaza ko mu gihe bahuye na equipe iri makini ya equipe babakinyi bavuga ngo turakotsa kwico gitutu equipe irakinika bitandukanye cyane uko twari tuzi kuma equipe novuga yuko asa nkayo akomeye izo havuze ikitwara neza ishobora kuba morale mbi bakuye ku Anfield Road Park iyo morale mbi kabafasha guhagarara neza kuko Real de Madrid ni muje kuri ni mwibaze ko Real de Madrid ni equipe itokomera gukora defete zibiri zikurikirana cyane defete zitatu ni equipe ishobora gutakaza mugabo ukabona ko buryo itakajemwo ari bwa buryo bwo kumva ngo n'ibintu nyene bishika kuri tapis vert turatakajemwa mu buryo budasobanutse option ishobora gutuma kwa Real de Madrid botakaza no mukino do first of une equipe bagore en plus bari wabo bukase kabigarutse kati
Rayo Vallecano ni ekipe iri wabo bakotsa ku icyo gitutu bafise no vuga ngo abafana baba bimanitse ugacushira ko ngo ekipe yitwa Real de Madrid uno munsi defense yabo nivyo kiragaruka no vuga ngo kuri stabilité yabo mugabo Fede Valverde nawe ari mu bakinyi bakemangwa ko afise ubururu nubwo ikinyamakuru cyatangaje ko arukino na rumwe arasi bararushe nyene rero no munsi ufite cyitwa weakness nka Fede Valverde kuri kabiri kandi twaba tuzi ngo ekipe yitwa Rayo Vallecano ni ekipe iri for kuba wings no kuma counter attack nivyo duo yawe imeze neza ya Dean Wilson na Eder Militao bameze neza uno munsi bamaze kuba bumvana cyane ariko mediane yawe niritora of course so ni La Liga niritora kandi bagiye kuba banakina habavuyemwo Ropiriye witwa Olivier Chouameni Musisi nabonye baza kumandura mu Olivier Chouameni azibaro kabisa yasivye yaronse karatumenga itukura Olivier Chouameni ni shanyarazi bivuze ko ni ekipe ya Real Madrid igiye kubikina ariko harimo imikenyero myinshi cyane brother nyimba ekipe yitwa Real Madrid igomba kugarakana witwa Fede Valverde kuri niveau yiwe bagomba kumuruhurira imikino bagomba kumuruhurira kuko yavuye kwa Liverpool brother reka nkubwire yavuye kwa Liverpool bahita bavuga yuko bagomba kumukorera ibipimo barabuko sante yiwe imeze ndavuga bita uwitwa Fede Valverde uwitwa nivyo uyu yagarutse uwitwa Trent Alexander-Arnold ashobora kwakina nabonye ndetse bakemagwa cyangwa bavuga ko nabitwa Barvaro Carreras nabo bashobora kubaruhurira ati tugarageje kuraba uburyo Carreras yakinye kwa Lamine Yamal agakina ndetse no kwa Mohamed Salah ati rifo yuko nawe ahabwa iyo rupo kuko ati nyimba Fran Garcia hari ati na Fran Garcia ubona ko yakinye mu iyo ekipe yitwa Rayo Vallecano atashobora kuba bazi uburyo bakinamo ati nawo mano umwanya akagerageza cyangwa bitwa ba Ferramendi n'abagaritse bavuye mu mvura ariko ujutangura kwiyumvisha eske ekipe yitwa Rayo Vallecano niko kanya Real Madrid yo birose yo kuruhurira abakinyi canke kuruhurira abakinyi bamwe mbitwa ko ngenderwa ko baraza ko bakoze erreur idasanzwe mu kubaruhurira question mark ko ekipe yitwa Rayo Vallecano nimwe muri ekipe zikina ico ni cyambere nimwe muri ekipe zataka ico ni cyakabiri nimwe muri ekipe kandi itsinda tutibagira yuko iyo ekipe yitwa Rayo Vallecano turiko turavuga muri match bakinyira FC Barcelona banganije kimwe ndavuga ekipe yande ya Rayo Vallecano bivuze ko Real Madrid igomba gukina na Rayo Vallecano ariko bagakina harimo ako kantu ko kwigengesera ako kantu ko kwiyumvisha ati ngiye gukina na ekipe nzi kwingora kandi ngiye no gukira ku kibuga nzi ko kingora cyane brother Real Madrid ishobora kubona nkuko apologize yavuze Mastantuono nawe ntabwo ahari byumvikana ko hatangwa no kubura kwa Mastantuono kwa Real Madrid ni kinogo kinini ntabwo ari kinogo kinini ariko naho haraza kuba habuze erega ni Rodrigo nawe effective baye nyinshi mugihe effective yawe ihari ikwiye ubufise option nyinshi cyane zo gukora umukiya ashobora kwitwara nabi ukavuga ati ndamwinjiza naka ariko mugihe washizemo Rodrigo cyangwa mugihe watanguje Ibrahim eske Ibrahim ni itwara nabi kubizi ko muri passe z'ubitwaza Biaronza acatangura kwimva ati ndazana Mastantuono muri ico gihe Mastantuono ntabwo aza kubaha uraza kwa wiyumvira kubrikoraho uwundi kandi wa wundi nawe utemera kuko nyimba ashizeho witwa Rodrigo Goes tubyemeye ko witwa Rodrigo Goes ntabwo amwemera kuri nimero 11 nako kuri nimero 7 vuze ko ekipe yitwa FC Real Madrid ishobora kwisanga mu ivyo bibazo byo kuba yatakaje bamwe mu bakinyi b'abakadre ndavuga bita Dani Carvajal na mugenzi we Olivier Chouameni ndetse na Mastantuono nawe yaratanguye gufatisha umwanya wo gutangura ariko tukabona n'ubwo burohe buri ko buragara kuri Alvaro Carreras ndetse na Fede Valverde bamwe mu bakinyi babiri match zose uko zakabaye bamaze ko bakina muri ekipe ya Real Madrid batarasiba mu kibuga n'umunsi n'umwe bivuze ko uburohe bushobora kuba burimo bien sûr ariko eske ndabaruhurira ryari ubwo harageze ko ndabaruhurira dushobora gukora match ikomeye nkuko twago turabivuga kuri Celta Vigo ngo ibangamira cyane FC Barcelona ariko na Rayo Vallecano nimwe muri ekipe ibangamye cyane kuri ama ekipe yitwa kwa kumenya nuko rero bizoba bimeze ni kuri no munsi ekipe ya Elche baraza ko barako bakira ekipe ya Real Sociedad igihe cy'isaha zine ku munsi w'ejo isa 9 zuzuye neza kipe ya Girona iri mu kibanza ca nyuma baraza ko barako bakira kipe ya Deportivo Alaves kipe ya Sevilla isa 11:15 barakira Osasuna Pamperuna ekipe ya Atletico de Madrid saa 1:30 barakira Levante saa 4 zuzuye neza Espanyol Barcelona barakira kipe ya Villarreal ku munsi w'Imana isa 9
Atletico Club de Bilbao baraza kwakira ekipe ya Rio Oviedo ya 19, ekipe ya Real nako ya Rayo Vallecano isa 11:15 baraza kwakira ekipe ya Rayo Madrid. Valencia bakira ekipe ya Real Betis, ekipe ya Mallorca bakira ekipe ya Getafe, ekipe ya Celta Vigo bakira ekipe ya FC Barcelona. Nuko uko barushanya ibitsindo canke se n'amanota ni ku munsi w'ejo turaza kugaruka tu ubibarabire nta kibazo na kimwe.